Jewe rero umumba wo muri Shanjuma iryo zina ni rya 2016 nabwo ari rya kera cyane mugabo kuva ntangwe kugitwa iryo narifise ryaciye ryibagirwa ariko kuvyukuri amazina nari nahawe n'abavyeyi yari Olivier Ndayisenga nakuriye mu ntara ya Muramvya nkurandumwa enfant de père inconi umuntu ahora ndenganye no mumbwira ngo sanaso abandenganije gose ico gihe narigeze guheba ishuri kweri ubuzima nyene bwa nkubise ndabona ko kwa kundi usanga abantu bavutse nkanje badafite aho biti wabo baonke iyo babonye uduhungu twiko turakura bavuga ati iwanyu ni hehe nawuze byatumye mpeba ishuri ndamara imyaka irenga 5 narahevye ishuri ndi kurondera nyine ubuzima biranga ariko nza kudekuvura rero ibijanye n'iri banga ry'ubuzima yuko mbwizo kugira ubumenyi kugira nze ndonke ubuzima hama ico gihe ku myaka 21 nayo ntanguye kugira vira mu bwanwa butari buke musi y'umunwa ico gihe ku myaka 21 naciye ngaruka 6e primaire je naje kwiga 6e primaire ifite imyaka 21 nogira ko nahinze meze secondaire ntata muntu tunganya imyaka twiganye mugabo kumurengera nagize chance ko nagize agasura gato iyo mviwa cyane vraiment nari kugaragara nk'umuntu ashaje 2016 niho nari ngeze ngahe Bujumbura kwiga mu 11 niho naherewe n'iryo zina rya Omni Changement n'umuyobozi w'ishure kubera nabonye kubona ko ndakora caruta ubushobozi bwanje ofete kuko imbere yuko ngaruka nza ku ishuri donc ingarutse nari nibwiye nti nsubijwe ku ishuri n'ibintu bibiri icambere no kwiga nkazobeshwaho n'umutwe wanje toye kuzobeshwaho n'ico nshoboye kuko naho nari nzotora nandi ahubwo amatongo nzoyagura kandi none babwiye nti Imana ishimwe ko maze kugura amatongo menshi arutaye nari kugutorana kwa soko urumva ntibyanashoboka ikindi ndashaka gusubira ku ishuri ku niveau igira kabiri donc bwa mbere kwa kubeshwaho n'umutwe cyaca kubeshwaho n'ico nshoboye eca kabiri kwa gushinga organisation donc ibi twita ama ONG locale yo shobora gufasha guharanira uburenganzira bw'abana badafite aho biti wabo canga bihakanwe iyo organisation rero nayitangwe niga mu 11 2016 kandi babwiriza ukuri ko yagize réussite sindayivugwamo kenshi jewe naciye mbanza kwinyegeza kuko nzi background yanje uko ingana ndavuga nti reka mande ndondera ubuzima ariko habe haraza umuntu munini ashoboka yitwara donc ni ryambere no kwisinzima yari ibayeho kuko nahandi kwisi ibaho donc ishira hamwe no vuga ngo rifata umugongo abana batari amashuri donc batari imfuvyi batari gize ibibazo bijanye n'intambara n'ibindi ariko ahubwo abana babuze aho biti wabo bitewe nuko bihakanywe canke batamenye iyo organisation cyane yitanguza niga mu 11 muga nivyoroshe kuko ibaze kuva 2016 yarose agrema muri ministeri ya intérieur 2023 mu ntango ishugiye nanje nako ndatangura ikinyamakuru Agaciro Media ntivyashoboka konje kwitwara kuko kufatikanya ibintu bibiri byose bikivuka ntivyashoboka ingufu zanje zose nacende ndazihereza kuri Agaciro Media kiya kintu naco gice gitwarwa n'umudokteri ariko condition uko umuntu by'ukuri yaba yavutse nkatwe uno munsi rero mu gihugu cyose rirakora igihugu cyose donc ko intara zose zingana cyangwa amakomine angana umva ryo nishimwe novuga nti cyiyumviro canje bwa mbere cyaragiye mu ngiro icya kabiri novuga cyagiye mu ngiro ni cyakindi naharane cyo kubeshwaho n'ivyo nshoboye navyo byaragiye mu ngiro no munsi mbesheje baje nanje n'ivyo nshoboye no munsi ahubwo n'abakurikiye ivyiyumviro byanje nabo barabayeho kuko ndafite abakozi batari bake Agaciro Media rero nawe nagiye kuyitangura kuko kuva ndi mu 11 nubwo mumva nako ndatangura ico kintu ca organisation naragize nisanze ingabire zitandukanye nyinshi cyane kwako ni muri bira ntuze Paulo yavuga ngo vyinshi turavyemerera n'ibiko ntibitugira akamaro vyose nanje navuga nti ahubwo ndashoboye nanje vyinshi ariko ndabona ko bitanyinjiriza vyose reka cyangwa urikira ikinyinjiriza nabaye mu athlete ngira ngo nkamigisha sandwa nzi aramaze ko nataye mfise naho nserukira n'igihugu nazigiye mu bihugu bitari bike mugabo ndateba nabona yuko ivyo bintu bito igihe umunsi umwe nzovunika cyangwa hinyagara tayari bizo bigeze aho nyene ndavuga nti none nako nokoresha umutwe
n'igihe nzogwara igikorwa canje kitazoba kigwaye n'igihe jewe nzopfa igikorwa canje kizobananye kigasigara nkiragi kuboje nzosiga niho nace nimero donc ikintu gishobora kugira rentability canja mu itangazamakuru usanga ndari narisemo ingabire nyinshi. Okay, ico gihe abantu bamaye aho nimenyerereza jewe naje ndabasaba akazi mugabo kandi nukuri ndabwije kuri ko nta mahera nigeze nsaba. Ico gihe urumva nabwiye ni mu 11 ariko naho nayikuba nahije ishuri nta mahera nayo gusaba vraiment nubwo abakenewe kuko ico gihe kibari wari umwanya ofete wo kwiga akazi nubwo ari umwanya wo gusaba amafaranga mu gihe byo kuruje kwiga akazi. Naje we washaka nk'abavuye ku ishuri iyo baje gusabaga akazi muri Gaciro Media sindabwiye nti musavye akazi kuko bavuye ku ishuri nagi nagime barakora kinyiza amafaranga nta experience nimi bagira yibikorwa bishobora donc ukinyiza amafaranga. Ndabwiye nti ni umwanya wo kwiga akazi ibi ni wamenya akazi niho hazoza ivyo bijanye n'ivyo amafaranga. Okay, ico gihe rero ncanaronka nanje umuntu anyizera gutyo arampaka akazi ndakora nta mahera twigeze tuvugana ariko nzamona ku kwezi kwa mbere ameze nk'ibihumbi 100 ndabandanya sero n'umwetere nabifisemo nanje bica bituma ndusha abona hasanze bose nije umuntu wa mbere nace ngira umushahara munini mugabo navuga nti ibi bintu je nkabimenya kwizina ry'Imana nshanja kuvyikorera kuva 2016 gushika 2022 niho nciye norosha ndavuga nti ngomba kuzoronda kuvyikorera. Sinzi abantu baba bari ngaha bazi kinyamakuru bita Gaciro nako bazi kinyamakuru cyitwa Niko TV. Niko TV nico candeze carandeze kandi caramfashije bose nanarerewe mbere no mu bintu bigoye cyane kuko banama kugira ama documentaire ivyama interview vyaje hanyuma vyama documentaire ugasanga reka gutuma vyama documentaire nukuri uzumvise naho kuburyo uvuga ati none ibintu uyu muntu yabitora gute. Niba ko documentaire ya mbere nakoze yambwiye ngo okay ngo Imana ni y'abarundi n'abanyarwanda abazungu nta mana bazi bo bazi Dieu bazi God abarabu bazi Allah ati none ko Imana ari y'abarundi n'abanyarwanda Bibiliya ikabazanye n'abanyaburaya iryo zina abazungu bagemeye gute ngo rije muri Bibiliya ko abarundi nabo bemeye gute ku izina ryabo rije muri kiye gitabo kandi batacemera ati nkora documentaire imeze gutyo ariko yantwaye indwi zibiri tune naheje kwikora ariko ubushakashatsi buca buhera ngaho ibintu byo gusoma shadongira ngo asanzwe nzi arabizi ko ndi n'umwanditsi w'ibitabo ku rundi ruhande mugabo kandi nkaba n'umusomyi wabyo ndasoma ibitabo cyane kuko ariko nayo novuga ko byahereye ngaho vraiment kuko abantu bavye kuri ibintu bigoye kuronka bisaba kugira ama recherche ya danger bisaba kusoma bisaba kuja gutohoza kubatama n'abahistorie benshi batandukanye bihera ngaho. Donc rero 2023 niho nibaza nti je ndashaka gutanguza ikinyamakuru Gaciro Media sinebwa natore washaka n'izina kandi aribaza nti ndavye ukuntu itangazamakuru riko yakora ngaha mu Burundi yego rezo sosiyo yaje yatworohereje kumbure mugabo hafi ya byose ibinyamakuru je mbona bikora mu myidagaduro ibi bitwita entertainment ibitari muri ivyo bivuga politike gusa. None konzi amashuri atwigisha iyo ntuze iyo education scolaire ama famille akaduha education sociale ama église akaduha ibijanye n'inyifato z'ukuntu twoyoboka Imana donc kuko batwigishoboka Imana nyene. None ko buno buzima mbona buryoshwa no kugira amafaranga ibije n'amafaranga ndatuzovyigirahe usanga nta habaho ndabona ngire ngira shinge platform abantu baza kwigira kw'ivyo sinzi ko bizonkundira navyo binyoroheye ariko je ngenda bikore naje nanguze kiganiro kimwe conyene kandi nagikora ndije nyene natangiye gukora ndi umuntu mu Congereza babita one man show